burya mu nyuma bica byongera biragaruka iziso ryongera riravyimba burya basha baragenda ngaha barahakora aha bahakoze namanibaza atarakiza kica gisimbira ngaha gisimbiye ngaha bongeraho baraza kuhakora namangira ati rero tarakiza burya rero acafatwa n'ibi biherehere birakwira umubiri wose aravyimba baguma baramutera imiti rero naho nyene urabona badutuma nk'ibintu by'amaradiyo n'iki bakagenda bari bafite nk'akazi gatoya bakabaza kutagira ngaho baciye bicika urundi rwego bashobora batwaka amahera ngaha na hatanu mega namba ari jana ingahe aho nyene nta kintu nakimwe byavuyemo n'umuravye n'ubona yuko atakomye nuko ubu rero bashobora hagarika no kumuvura kubera ubu buryo ari bubi ingwara yanje yaje indana zino mwaside rero iranturira umuhogo barajya kunkorera operation baramfasha agira neza barankorera operation ya mbere operation ya mbere bashyije muhogo ya kabiri nabo cyabasatura kunda rero ubu hari haciye asubira kuziba hano ndabaye amezi abiri nta kintu na kimwe barankorera kubera uburyo bwabutse ubu rero bari bantumye igipimo cyo gusubira kuraba aho bazokopera nagikoresheje uwasigaye bantuma isonde isonde twarayibuze kubera amahera rero n'amahera ya bloke. Wanyoye acide mu buhe buryo? Nyoye nk'amazi n'inzingo n'amazi. Mva gute ikizere mbega ufise n'ikihe wewe? Je nizera ko nzokira. Kubera umuntu apfa hageze abambona ntibazotangare ndi hano nyene navuga ko ari kubw'Imana ko ikintu cyose kiba ku mugambi w'Imana. Yego. Ayo nyene nizi ukuntu byatanguye kandi niza amenye ko nizabiyetse. Ogwaje gute byatanguye gute? Na byatanguye mu ibere. Ikibyimba cyaje mu ibere kidashobora gusha. Ego bwa mbere barakibaga muri pressage. Barahasona harakira. Haheze amezi 8 gasubira guhera haruguru y'ababaze kimera nk'ikibuye nk'icambere. Ya kabiri rero ngingo surengeza kwivuza. Baca barambwira bamaze gupima bagasanga ibimenyetso vya kanseri byaratanguye 90%. Bikagushika ubu rero ibere ryaravuye ko ryose. Ryaravuye ko kuva ko? Ni kibanza caryo n'imanga y'Ubugesera. Nando ntabirira ikiriko. Oya. Oya rikana. Nukuboko byarajanye kuko kwarakongataye kwiburyo nyene. Amaguru nyene byafatiye amaguru yarakongataye hasi sinicara. Agwaye iki byatanguye gute? Kanseri yo ku rurimi byaje nk'anjine byatanguye nk'anjine baratenda barakata akanyama kuri presserage ku rurimi ngo barajya kugapima hanze turarindira inyishu baca barayituzanira ati ni kanseri yo ku rurimi. Yes, welcome ladies and gentlemen, murakomeza neza muri hose mwiriwe canke muramutse bivanye naho mperere. My name is Frank the Answer. Iyi ni African TV sonda kaze wese urukadukira uri mu Burundi, mu Rwanda, mu Tanzania, muri Kenya, muri Kongo, Iburaya ndetse mu guvya barabunda vuga mu ndetse nabi Saudi, Dubai, Canada, Australia, Zambia, Malawi, Mozambique n'ahandi hose kwisi. Mwege mwese ndabaha ikaze. Yes, neza na neza turi kuri Hwakalede n'ibitaro zonga anya mu Kamenge, niho turi neza na neza. Ni mu cyagikogwa Agapeo yateguwe na Dada Darlene na hao. Yes, ni muze tujane aho turi kumenya inshuti zitandukanye. Hari abantu benshi bashigikiye muri kino kugira ngo bashobore gukura abantu bamwe mu bitaro bafite amafacture maremare cyangwa bamaze igihe kinini nyegese. Tujane nukunye turi muri hospital Hwakalede. Ngabanya nkuko unya ngahanya ni Dada hamwe n'izindi inshuti ziwe, abadamu beza bafite umutima wo gufasha no gushigikirana. Tujane rero. Okay. Yambogose muraho meze neza zaza kirigutse ngo mbiriza mikro hamare tujane rero ndakugumiriza cyane ndayambara ndiguruguza haya bandi ramutse kwaza bakunzi African TV kwanda ndaramukije bakunzi ba African TV ndaramukije kandi naha anya iri ma televiziyo imwe yonyene yerekanye event
na yagateka na yagateka African TV rero muze murabesha gikorwa mwitangira mukamfasha tumurabe ingene bigira bigende frangaze nusikuzikura mukuye mu ntebe na ndazipatisha nico onya ni sawa meze neza ego hari abantu ngaba bari kwadukurikirana yambu yonyene iramaze amahoro cyane nitwa bande nitwa Lina ndayisenga ego mu gikorwa cyo gufasha ego nkaba ndi mu gikorwa cyo gufasha Agapeo second edition ego twaje gushigikira umugenzi tuze kuraba ngene vyifashe ngaha abantu benshi bakeneye gufasha abana abantu bakuze baba barabuze amafaranga yo kuriha imiti amafaranga yo kuriha kugira abashoboye gutaha ugasanga bafungiwe mu bitaro ego donc kubaje ku bushobozi ku byashoboye kuboneka nivyo tuje gukora turabe ko harimo umwe canke babiri bashobora gutaha abandi bakashobora kuronswa iyo miti ego kubera kigufasha ni kubera amafaranga menshi ni kubera umutima ni kubera ubuzima bw'imwaciyemwo canke oya gufasha ni umutima mu mutima kuko nawe ntubuze burya umuntu yagufashije ego biboneka canke bitaboneka gufasha si kubera ko ufite amafaranga menshi kuko uko turi ngasi ko dutunze hari n'abatunze ko barasesagura mugo batiyumvira gufasha ariko twebwe mu buryo buke mu mikoro make yacu uraraba ukavuga ati ujya mwana burya arakeneye gutaha muhira ujya muvyeyi nawe arakumbuye muhira ukavuga ati naho yo barumwe yovamwo canke babiri bagataha kuko numubabaro cyane kumva ko umuntu ashaka kumara umwaka imyaka ibirafunzwe kubera yuko yabuze amafaranga yo gushobora gutaha muhira yego kuko nawe sinibaza ko ari umuntu yo kwipfuza kuba mu ico kibanza urumva gufasha rero n'umutima yego urakoze cyane yes turi kumwe ngaha nabandi mutubabarire turi mu bitaro mugabo tubazahogerageza kugerageza turayaga n'abantu batandukanye turi kumwe n'ubundi mbona ndasanzwe n'umunsi yatwambariye Gukora imisi myinshi. Waje gusenga uyu munsi ndabibona. Ego mvuye gusenga. Nico gituma wambaye kuno kuntu. Namambere uzombwira umunsi ntaberewe fara. Oyaskisho fara kandi. Sikisho kuberekwa. Kisho kubera ikisho kwambara kuva sigushika hejuru izo zitagute kwanza. Iri baye. Bayita kante. Inde? Kante. Kante. Ndamusa bakunzi wa African TV kwanza. African TV yam. Nitwa bande. Nitwa bande. Twanyela. Naje uno munsi Bibiliya iravuga ngo mwaragwaye sinabasuhuza nase kuzotsindwa n'ugo rubanza naje gusuhuza. Wow. Ego. Nk'ico nabajeje mugenzi wawe kubera iki gufasha abantu benshi baza kugufasha ari amafaranga menshi canke peut-être ubora ciye mu buzima bubi hari ubuzima bwo baraciye mu butuma bwa tuje kubafasha ahanini turaje kubumviriza turaje kubagarukanira urukundo kubabona ko bagikunzwe kurusha ivyo tubaha kuko benshi muri bo aho twatembereye twabonye yuko ivyo bakeneye nivyo tutoshobora n'ubushobozi bwacu ariko turahaciye uwo munsi umwe bagatwenga birabagarura icizere bikazobafasha no gukira kubera ko benshi bamaze igihe kinini ngaha barabuze ntibafungura baronka imiti bafise ariho nabari ngaha badashobora gutaha kubera ko babuze amahera makeya bazanye duke muri utwo kugira ngo dushobore kubitaho. Yes, twinjirane ngaha anya babona ko hari bamwe mu bari kubafasha hano on. Yes, tumvirize. Afise ingorane y'umutima mahani gina umwana wa mbere tuzagufasha twasti. Nashamusubira cyane ivyo abaye. Asimyaka 11. Igitigo nacu bagiye. Aragwaye amahaha n'igitigo n'umutima. Umutima kinana gute ngaha? Maze indwi zibiri. Ni ya mbere canke murakunda kuba muri ngaha? Ni ya mbere twaraje kumuvuza. Aratora kamitende ariko mu nyuma birongera birasubira ariko ubu twongeye kumuzana ngaha rero baciye batwinjiza ibitaro. Steve ari mu bana tuza gufasha ntaragera gutaha mugakeneye imiti ari mu bo tuza kugurira imiti akeneye imiti injectable hama nkuko mubizi dukunda kubasaba ubufasha n'uyu aracari umwana muto cyane ararushe kandi araremerewe bishitse ugashobora guca muri kwa Khaled canke ukumva ushaka gufasha zoza umurondere kugira ngo ingwara afise n'ingwara zisaba guma afata imiti c'est pas gusa ngo ari mu bitaro biraheze hari n'imiti ategerezwa ko mariko arafata urashobora kumufasha ugasanga iyo miti urayimuguriye hari yo bahabwa ku buntu na leta y'u Burundi yego mugabo hari niyo bakeneye rero Steve turaza kumuha imiti hari imiti bamutera ni yasanzanwe turaza gushobora kumugurira iyo miti kugira ngo dushobore kumugabanyiriza ego hari kindi usaba
dusabana kubera amahera ya bombone ariko ntabwo baradukontororera bombone ayimazemo indwi kandi ntibarayimukurako baracamushira ku yindi niyo amafaranga nawe dufise gufungura arafungura avuga ko ashaka inyama ashaka inyama akoranye ifyari ndamwemeye akirashira iwacu sawa siza yuko Steve agwajwe na mukuru wiwe ndija nta bavyeyi bafise nuko bipresiza yuko agwajwe na mwene wa mukuru wiwe abavyeyi bafise umutima wo gufasha no kuri bo uraba bakaza undi mwana tuza gufasha yitwa Eledi Wanjariye yitwa Eledi yitwa Eledi mahoro sawa mama undi dufasha n'ufu yitwa Eledi akaba yaracuwe rina ingozana imiti yiwe akaba yaracubwa bikaba byasaba yuko ariho amafaranga akaba akeneye n'imiti muhe mama wiwe imiti ya miti bagusaba ya Eledi ni hama amafaranga baduharuriye hariya turagiye kuyatanga sivyo turagiye kuyatanga nibaza ko ejo muganga aje ukamwereka ko ufise n'imiti nari amera twayatanze uzoshutaha ku mugabo si twebwe ni benshi bayatanze ni benshi batandukanye rero gusa kugira abantu bashobore kumenya Eledi afise ikibazo cahe yaratanguye afatwa naha kuziso arabyimba fatimvye ndamutwara kwa muganga mbwira ko amene ku mutwe namangira ngo n'amaso burya rero ndamusikanye ngaha bamuteye imiti ico igisute cyafatiyo kica cimenera ngaha burya cimenye ubugira kabiri namangira ngo yakize burya mu nyuma bica byongera biragaruka iziso ryongera riravyimba burya basha baragenda ngaha barahakoraha bahakoze namanibaza atarakize kica gisimbira ngaha gisimbiye ngaha bongeraho baraza kuhakora namangira ati rero tarakize burya rero acafatwa n'ibi biherehere birakwira umubiri wose aravyimba baguma baramutera imiti rero gusika nuba cyararonka mitende kubera yaragwaye na malaria na infection mu maraso basha baramuzana no muri sikaneri kuri ibyo byose ndabishimira Imana kuntu byagenze kuko sinarinzi ko nsubiye kubaho ukuntu yarameze ariko Imana yarabikoze narumaze igihe kingana gute ngaha ndahamaze ukwezi n'ingazi ibiri ukwezi n'indwi zibiri mva mwari mwarabuze amera y'uwo muti murabura n'amahera y'ibitaro kubera umuti kenshi naguma ndawugura amahera arate baramperana kubera atamufasa mfise uri umupfakazi hariho umuti ngaha muri yo baduhaye uza kuraba uco uvugana na muganga ingene aza arayifata uyu bazwa bavuze ko mwawubutse bavuze ko uyu muti ushoboye kuboneka ngo nabikubwiye twakontorosheje hariya tugira tugende kuri hama mutahe muhira na Eledi murakoze n'ukuri Imana ibandanye bagirira neza kandi Imana ibandanye bahezagira amen ivyo muca mu byose ntimwibagira Imana Imana ni Imana nyene Imana kwiye ikora ibikomeye urabona ko ni ntahe yigendera n'ukuri nanze namira ku karago murasenga cyane Eledi nawe umva gute umenye ko ugira utahe uve ku bitaro numva ndyohewe cyane urusubira kuja kuraba abagenzi bawe yego warakumbuye cyane n'ishure yari yahagarikitse oya mu kwezi kumaze ushasubira abandanya ngera zobandanya sinzi ko bazomwemerera uriwe mu kangahe yiga mu gatandatu afise 14 n'amezi 6 yayiga kuri Notre Dame bazomwemerera utwo impapuro zo kwa muganga baramwemerera ko yarari mu bitaro ndaba yarafise amanota meza ibice bibiri baramwemerera nshimira rero abantu batanze uburyo bwabo kugira ngo mushobore gusohoka ibitaro nukuri turabashimiye turabakengurukiye Imana ibahezagire n'abandi muzoze murabagira nk'uko nyene sawa Eledi nawe naje nuko nyene yego rajyoye ubutwenga twe rajyoye ugira jo kinaga usubira ukina agapira umeze neza usanzwe ukunda iki none wewe iyo uri muhira ukunda gukina iki umupira w'amaguru ukunda yahe team equipe ukunda ni ya
ukunda ekipe ekipe oya reka tubwire ekipe nziza ni Barca narinzi naye gutanga indi ekipe nziza aha matse wewe kandi abakunzi ekipe ba bari Barca gukunda dutera imbere redi Imana ikugire neza ubandanye rero rwarukira yego iyo miti twizere ko izogufasha ugakira neza hama ni wasubira mushira uzobe umva nyene umerewe neza je précise iki umunsi ngira iciyumviro ca Agapeo narindi kuri iki gitanda nyene narifise umuneve wanje yaragwariye ngaha yaritavye Imana vendredi yaragwariye ngaha kuri iki gitanda hama ndaza nje kumuraba yararemvye mugo yagumanyereka abandi bana tantine bajya bameze nabi ukabona ko ashaka gufasha abandi candi yumvira ati none ryaje ryanje rifise rishika kure ryo maririki candi yumvira ati akangira Agapeo second edition mpamagara abantu batandukanye bakorera ku mihanda dushobore gufasha gusohora abana kandi murabona ko mwabikoze hariho abo twaguriye imiti hariho abataragira gusohoka hariho nabo bivanye n'uburyo twatoye bidakunda ko tubafasha turaza kubabereka bakeneye amahera menshi muganda ziko muyafise bakeneye miliyoni 7 10 8 bamaze igihe kirekire ngaha hariho n'abandi bakeneye ubufasha bwanyu rero tubandanye tujana nabo muze kubamenya kugira ngo tuze kubafasha hama nibaza ko azosha taje muganga aje ko kwa Mungu nibacuna umuntu muganga we bataraza hama ndabona umuntu agira ducishirizemo duhimbaza Imana gatoye duhimbaza Imana gato ukunda kaye karirimbo ko kukaragoma maere tubarire tuvuze turirimbira karimbo ko kukarago kamwe dushimira Imana urayizi turayizi twese karirimbo Ningamezi sanje manane Ningamezi sanje numufasha tigeraho byayo seruka mu magogwa mufasha tigera yobya seruka mu magogwa Nese notanga iki Nagumutima ryanje Nagume notanga iki Mwami nishimwe ryanje Naguhaye umutima wanje uganze mukiza Naguhaye umutima wanje uganze mukiza Misozi naho inzuzi zosubirana sinzoguheba abanamba sinzoguheba abanamba kugirire neza ndagusaba Imana ikurinda gusubira mu byago by'ibitaro Imana ikurinde gusubira mu byago by'ibitaro Jehova rafi Imana yacu ikiza ingwara nizo baganga batabonye ikurinde kugaruka ngaho ugwaje ikurinde gusubira mu gahinda ko gusesagura amahera kubera ingwara z'abana bawe baca nk'ubundi ikugirire neza imbere amena murakoze muhezagiye gusanga bye Imana ikugirire neza ugwarukira kandi Imana irakiza n'ingwara abana b'abantu babona ko zitokira dukorera igitangaza cawukira sivyo ari undi mwana tuza gufasha ariko ntiturekuriwe kuja kumuraba kubera afise ingwara yandukira ndabira mama we yageze yaje afite ingwara yandukira ego agwaye ingwara yandukira dyumo ntiturekuriwe kwinjira yaje mugabo umuntu araza kuvugana na mama wiwe hariho n'uwundi mwana dufise harya agwaye wewe sinzi ko bizakunda kwavuga aragwaye igihe kirekire kandi afise niwe tugiye kuraba ubu yitwa Keva agwaye igihe kirekire kandi afise akeneye ubufasha burenze kuko baguma bamuvura arafise n'isonde ategerezwa kuguma ariko aragura umva naho twimugurira uryo rimwe birakenewe ko afungura akenera kenshi ego so Imana batabara uje ngani ucubona ko Imana ari Imana ucubona ko Imana ari Imana
Mama ni sawa umeze neza. Uyu no mama nababwira afise umwana agwaye ingwara yandukira ntiturekuriwe kuja kumuraba vyosaba ibintu vyinshi tuberculose bisaba ibintu vyinshi kugira dushobore kwinjira kumuraba mugabo egera ngahama tubwira amazina y'umwana wawe. Sengiyumva Jean Bosco afite imyaka ingahe? 15. Yagwaye kuva ryari? Ukwezi n'indwi imwe. Ibibazo muhura navyo kenshi muri uko kugwara kwiwe n'ivyaye. Nari namubanje kumujana mu bindi vuriro ntavyo nari nzi. Rero nta buryo twari dufite hoho batuvura kuri ka karata gatoya. Naho nyene urabona badutuma nk'ibintu vy'amaradiyo n'iki. Bakagenda bari bafite nk'akazi gatoya bakabaza kutagira. Ngaho baciye bicika urundi rwego batwaka amahera ngaha n'ahatanu nega nambari jana n'ingahe. Naho nyene nta kintu nakimwe vyavuyemo. Umuravye n'ubona yuko atakomeye nuko ubu rero barahagarika no kumuvura kubera ubu byari ya urumva yarari ngaha mu bitaro muga ntiyari ko aravugwa kubera ko ataburya afise ariko twavuganye n'abari hariya twatanze amahera yo kuvugwa iminsi mike nitwari kubishobora byose kubera keneye amahera menshi arafise ikiguma bisaba ko boza misi yose mugabo twatanze amafaranga yo kumuvura iminsi mikeyi mahera twatanze yari muri finance bazoshobora kumuvura iminsi mikeyi hama nawe twavuganye kuvyerekeye ikibazo cyo gufungura afise n'ikibazo nafise umugemurira nibaronka nivyo bafungura ndazi ko arabagira neza baza kuturaba mushobora kuronka ifungurwa mushobora kuza kumuraba muri kwa Karede ari muri urgence y'abana naho wocubaza nta wundi turi kumwe kubera ngume nuko nta nuhaza ingwara yandukira sigwara yandukira acaguma cyo kiguma cyade nikwera nakwega ndume kubera nta mushoboro umva imyaka yifise urumva rero umuntu wumva uhamagariwe ngo nindamuhe ngo amagi ngo ni namata Imambwiye ibintu byinshi none nk'ibyo je ndabikora n'umwana wanje atari karanapfuka Reka twizere yuko Imana izoshoboza abantu baza kubibona turaza kukubwira nabwo ko tuzaguha make muga ntaragira gusohoka kugira ngo ashobore kuronka ndindira kugira ngo ashobore kuronka nabwo ko ndaza kubereka umumama wo ngakuri kwa Karete ntangena nimero yiwe umuntu wese yifuza gufasha umuntu haba ari kumurira facture kuko ni benshi nasanze ari benshi gose shimire abantu mwabonye message yanje mugaca muza mukariha ibitaro by'abana Imana ibahezagire shimire vraiment abantu babikoze naho ubutazanye ubwo bufasha uwo munsi mugabo warabikoze rero tugira tuguha amafaranga make kugira uzobe uramusumira muri no minsi mushobore gufungura nayo magi nayo mata yiwe uyarondere hama ikindi kintu naco umutima wo gufasha tuwukura ku Mana umutima wo gukira byose ivyo keneye biva ku Mana twebwe bituguhaye nibike cyane kuvye Imana yoguha uko biri kose ivyo bihuri kuracamwo vyose itura Imana usenge Imana yonyene ubwayo niyo izoshobora kuguha inyishu niyo izoshobora kugucira inzira kandi niyo izotuma bikunda umwana wawe azokira kandi bizogenda neza sivyo hama abantu mwa mwifuza kumufasha aracasigaje muheri inama ayo mafaranga aracasigaje guhezagiye abantu bayatanze bariko barakuraba bashimire unabatabe n'ubundi bufasha babishoboye minimum ni nka 6 mois minimum ni 6 mois 3 à 6 mois rero umuntu ari ngaho yumva ashobora kumufasha mufashirize no muvyeyi yarakeneye ubufasha bwanyu akeneye ubufasha bwinshi akeneye ivyo afungura akeneye impuzu ziwe n'iz'umwana wiwe ushobora kumva ubufasha turatanga nimero yanje niyo mama yitwa Emily nakorera nga ukeneye gufasha uyu muvyeyi ubikore kuko twababwiye ego turaje gusohora hamwe mu bitaro duhe nabandi makeyi muga turakeneye n'ubufasha bwanyu ushobora gufasha aba bantu rero ubumva hamagariwe ico gikorwa Agapeo second edition ishobora kubiheza no musimugani ikorwa kibandanye nejo hirya yejo ugize ikimani guheza gice uzoshobore kuzagura ushobore gufasha uwo muvyeyi sivyo muvyeyi urakoze cyane sawa
mahera namuhaye Yambuwe. ni sawa ubu yitwa Emeline asanzwe bashana nawe nyene ari mu bantu Imana yompezagirira yarafashije cyane muri iki gikorwa gose asanzwe anabikora niwe nza gutangana imbere yiwe ngaha kuri kwa Khaled abakeneye ego Emeline n'uyu abakeneye abo bafasha abashobora abakeneye gufasha kuri kwa Khaled uyu niwe bagora bakagorora abantu bose ego rero ubu twari tuje kuraba Keva nari namubabariye ndamucira kwa gace nidu Keva arazwi cyane ni yagarutse mu bitaro rero eme hariho abashaka ko batari bamunzi babwire gato histoire ya Keva kugira umva aho bohera gufasha histoire hanini y'ubugwayi shaka y'ubugwayi ibindi araza kuvyivugira ndibaza histoire yiwe nuko yarigeze kugwarira ngaho umwanya muto ariko umwanya munini yawumaze ku bitaro Hopital Populaire mu Kamenge kwa Adolphe nawe yamukurikiranye cyane yaramufasha cyane cyane nko ku mandoscope ni bakunda kuyamugirira ikibazo ma test novuga ati hariho na operation bamugiriye ngabo ubu ngo baripfuza ko bosubira kumugirira iyindi operation naco gituma ubu bamuzanye ngaha muno mwanya numva umenga hariyo iyindi endoscopy bamutumye inayo twagirishije vendredi turindiye amarezilita arazifise ariko turarindiye avi y'abashiririje nabo kugira ngo amufashe umwanya w'intuze bazomugirira ko bloke umva Kevin ntaragira gutaha twara nababwiye abashize gutaha ni Eredi twashoboye kumufasha nko mubonye tuzatanga amahera yibazotahe muganga aje kumuraba mugabo Kevin akeneye amahera menshi Kevin akeneye mara kwa kumuzanira ama facture akeneye hariho ni sonde hariho isonde akeneye arakeneye sonde kugira ashobora kumugira iyo operation nibaza ko abantu bashobora gutangara twavuze ko azwi nuko nibuka ko kayi ubwa mbere kuri hopitale yo mu Kamenge narigeze kuba ndiko ndayikora ko cane ndi mu bantu ba mbere bamenye ubugwayi bwiwe mugabo ico gihe sinari bwasiri mu kengo menye ko televiziyo ishobora gufasha naravyikoranye biramvuna mugabo kubuhinga bwa none bwadufashije reka tumuhakanya mumenye histoire yiwe ushobora kumufasha mufashe kubera ko à part iyo sonde ndisi opération ça va être coûteux yararengeje 5 ans donc ari imenya ni ntaho nikora yumva ni ntaho nikora ego Kevin good meze neza amakuru nibaza yuko hari abantu benshi bataza gutangara bakubonye ko subwa mbere kumbure baba bakubonye umaze igihe kinini ubugwayi bwawe bumeze gute bwatanguye gute witwa nde wavukiye hehe ubuzima bwawe n'ubu navukiye Gitega muri komine Bugendana ingwara yanje yaje indanda zino mwaside rero iranturira umuhogo barajya kunkorera operation baramfasha agira neza barankorera operation ya mbere operation ya mbere bashije muhogo ya kabiri nabo cyabasatura kunda rero ubu hari haciye asubira kuziba bari bakeneye ko basubira kunyopera hano ndabaye amezi abiri ikintu na kimwe barankorera kubera uburyo bwabutse ubu rero bari bantumye igipimo cyo gusubira kuraba bazokopera nagikoresheje uwasigaye bantuma isonde sonde twarayibuze kubera amahera rero n'amahera ya bloke n'ibindi n'imiti zo kurikira wanyoye acide mu buhe buryo nyenyoye nk'amazi n'inzingo n'amazi warihenze wibaza ngo n'amazi ugiye kunywa Paul warigeze mu minsi heze warigeze gutaha umeze neza ukize
byari bimeze gute byagenze gute mu minsi ya mbere banyopeye nemeze neza byaciye bisubira kwanga kuva mu kwa kabiri. urafise abavyeyi urafise abamuvukana bimeze gute ninde nakugwaje hano njya neza mu Cibitoke. nta muryango ufise hano on uri ngaha nyene kuva ryari uri ngaha gushika ryari hano ndahamaze amezi 2. inkuru ibabaje cyane gose uyumva gute mu mubiri uba wumva umeze gute rero kumbura hari abantu bakubona mugabo atabazi how uyumva muri wewe uburyo uyumva gute nuko namaze iminsi naronka imiti ameze iminsi ndemvye nk'usimva hano ngoma kuri igitanda nyene mu mubiri nko mu mubiri ndumva ko ntonse neza. Yego yes no munsi haraho abagiriwe bakwigihugu kugira ngo ashobore gushigikira muri bike byashoboye kuboneka uyumva gute ikizere mbega ufise n'ikihe wewe je nizera ko nzokira kubera umuntu apfa hageze. Yego umuntu apfa hageze waratonze wiga mukanga nigaruke mu wa gatandatu gatandatu bisaba uburyo rero bw'amashuri ndabiheba. Okay. Kumbure turindire aho kandi abantu bashobora kumushigikira ari ngaha muri urgence bashobora kumugaruka ko amazi igihe kinini nyagwaye ubona ko ari umujene abwirizwa kuba ari hanze kugira ngo abari karondera akazoza kiwe usanga uhundikiwe wewe none gafite byo gukina byo kuryoherwa byo wiyumvamo ubona nk'impano yawe ibintu nakunda gusa amaze gukira bari baciye babimbutsa byarino by'ubukomedi. Bakunda komedi kuko no ku ma Facebook nene natanguye gukina cyasubira kugwara. Wari watanguye gukina warakize mugabo cosubira kandi nk'ubu n'abazombo nazovuga tujya nimwe tubona ku ma Facebook akina komedi. Baganirize rero basi abantu bose bari bagukumbuye basi kumbure abantu batari baguherutse abantu bavuga ati yo kumbe ni keve batwenze basi nubwo magara gukitse mugabo akamwemwe ko basubuga fise kameme ndagafise ko nsicizero ko nzokira abambona ntibazotangare nde hano nyene navuga ko ari kubw'Imana ko ikintu cyose kiba ku mugambi w'Imana. Yego ayo nyene nizi ukuntu byatanguye kandi nizamenye ko nizabiyetse. Hari bakubona nk'uko ubonye atacizere cyo kubaho nabo baba bafise bavuga ati yo Imana mutabare kuri wewe ubabwira iki nabwiye ati Imana bahezagire kuba biyumvira iyo cyumvira bagire neza. Yego urakoze abifuza kumushigikira nzoze kumuraba ngaha ni Keve Emeline mwamubonye niwe tugira dushikiriza amahera y'abantu babiri nkuko mwabibonye Keve arigwaje nta muntu amugwaje mama wo kwishengero araza akagenda rero amahera yiwe y'imiti n'uyu umuntu wese agomba gufasha Keve amahera tuyashikiriza uyu ari ivyakeneye kwivuza canke iki niwe tuyaha hama akaza nk'aya mafacture mbona yarazanye n'umuntu yaje aratanga amahera kwa Keve hama aca aramugabanyiriza uyu niwe tugira dushikirize amahera ya LED hamwe na ya Keve. Hariho aya LED zana 200 miliyo kwa Keve asigara yo kuzara muvuza buhoro arenga kurayo tugira tumuhe na ya Keve kugira nambare y'amasoin akeneye muze murashobora kuyamugirira ndakenera ko icambazi isonde iyo sonde hano ushobora kuyitora baramutumye sonde kugira bamugire operation umuntu uri kuratura ukabona ufise ubwo buryo bazomugira operation kandi akeneye ibintu byinshi so ushobora kuronka amahera ugasanga iyo sonde cyangwa ukaza ukarondera Emeline ndaza kubaha nimero yiwe ukamubaza kungene ushobora kumufasha Keve kugira ngo bishobore koro rero uburyo bwa Eridi twababwiye tugushikirije uno wajije ivyo kuraba ivy'ingwara ngaha Eridi azoca sohoka itahira taco mu mubaza hama na Keve urumva uzuramuha ayo mafaranga nk'ubu akeneye ibipimo bashobora kumutuma hariho n'uwitwa Bosco ari ngaha mama wiwe
umuntu ashobore twamuhaye uburyo nawe yavuze ko afite cas de tuberculose mugabo arafite n'ikindi gikomere bavura kugira ngo baje kumuvura bize biramworohera ego mama hama nkuko nabibabwiye abo nibo twashoboye gufasha mu buryo mwaduhaye mugabo turagiye kubereka abandi kuko hari abantu bari ngaba bashaka kuvuga ati none nofasha nde shatse gufasha hariho ayandi maka Emeline yambwiye ndamubwira ati ko twarinze dushika reka tubarabe nabo turi kumwe niho bura nuwo yumvira ati je ndashobora gufasha igicanke kiri reka nabo umuntu agenda barabe reka tubashimire cyane emegira icuvuze ko dushimira aba bantu badufashije ukuri mu kibanza c'abagwayi ndashimye cyane kigoro muzamuragira kugira ngo mufashe abene gihugu biba byagoye ko baronka uburyo ngene bivuza baronka imiti abavuwe bakabura uburyo kugira ngo barihe batahe turashimye cyane kubo mufashije aho uwo ejo azotaha urabona bakiri ngaha kumbure batarakira mugabo bagikeneye uburyo bwinshi ku buryo woronka ari igihumbi ari angahe twe turakenguruka guriwe umuti turabikenguruka cyane murakoze cyane imana ibahezagire amen urakoze cyane bon mwarakoze n'ukuri mwarakoze amera twashoboye kwegeranya hari ushoboye gutaha umwe yatataha uno munsi yemera gushikana miliyoni nka zingahe mugabo twashoboye kumufasha arataha twashoboye kugurira imiti abana babiri n'uwo wundi yatashe twamuguriye n'umuti urumva mwarakoze amera mwatanze arakoze igikorwa gikomeye kuko kuri bo bari umuhezagira utagira ukungana rero uwo kumva afise ikintu ashobora gutanga canke gufasha turatanga nimero za Emeline nga kuri Kaled na jewe ndumukozi mwiza untumye nzoza ndiruka vraiment nzoba ndiko ndaza ndiruka kugira ndabigukorere shobore kubigufasha imana ibandanye hezagira aho mwakuye ubu tugire tuje kugira visite naho turaba abandi bashobora kuba bashaka ubufasha kugira ngo hanyuma nitwategure tuzomenye ati tuzogenda kubishikiriza aba yes tuje kuraba undi mugwayi hano abanyamuri Kaled nyene nawe nyene asanzwe agwariye hano on reka tuganire nawe kumbure twumve ni sawa mama ego nisa umeze neza oya ndifise ububabare burenze ego witwa gute Sibomana Ansira upfuka he yanse mvuka muri commune Muhuta intara ya Bujumbura yahora ari Rumonge aho bahinduriye intara yahora ari commune Bugarama aho bahinduriye intara wagwaye gute byatanguye gute na byatanguye mu ibere ikibyimba cyaje mu ibere kidashobora gusha ego bwa mbere barakibaga muri presserage barahasona harakira haheze amezi 8 gasubira guhera haruguru yabo babaze kimera nk'ikibuye nk'icambere ya kabiri rero ngingo nsubire ngeze kwivuza baca barambwira bamaze gupima bagasanga ibimenyetso vya kanseri byaratanguye 90%. Barambwira ko bidakunda ko barihimbura canke ko baribaga. Bandungika mu Rwanda ibutaro. Ibutare? Ibutaro. Uburyo rero buca burabura. Ncanga umuko nyene muhira. Harateba harimomora rero. Haratubika gushika ubu rero ibere ryaravuyeko ryose. Ryaravuyeho kuva ko? Ni kibanza caryo n'imanga y'Ubugesera. Nando ntabere rikiriko. Oya. Oya rikana. N'ukuboko vyarajanye ukuboko kwarakongataye kw'iburyo nyene. Amaguru nyene vyafatiye amaguru yarakongataye hasi sinicara. Niyo wegure ntibikunda ko nicara. Amaguru yacikiye mu imerero. Watanguye kugora ryari none? Hari ryari? Naruriye hamwe n'ico c'ubwa mbere ni imyaka 17. Imyaka 17 ndi mu babare utavugwa. Iki kiramaze imyaka 12 Anane naraboreye muhira kubera uburyo buke. Ibinyo bikisesa ngapfarubi. Zataba baraterera buke buke. Ndashobora kwinjira ibitaro. Urafise abana usora bangahe? Oya jewe sinari nubatse.
oya haheze imyaka 17 ugwaye ngwaye uri muri ubwo bubabare ububabare butabugwa butagira uko hanguma naka umwanya wose kandi singishobora n'icyo mfungura na ndonka dutadusha tugaruka ubwo nyene ntibimanuka icyo bigaruka nabera ubwo bubabare more yego bikomeye rwose none ubu banyandikiye sekaneri ngo babanze bapime baraho bigereye kugira babashe ku miti sijyanye niturira bene ibigwara amahera narayabuze rero twarayabuze tumaze indwi zingahe dushika 3 ngaha skaneri nangahe ntitwara skaneri ni 600 hama nyuma skaneri uzocukenera iki kindi ni imiti nyene n'ibindi nyene bishobora kudufasha mu bitaro ni kuvuga skaneri bahugiriye skaneri bacamenya uburyo bakuvuramwo ku buryo uzocukira canke bimeze gute abaganga barapura nyene urumva Imana nayo igakiza ntawubimenya kuko bigereye kure ego bigereye kure mugabo mfise ububabare burenze yes waciye mu gihe c'ububabare kinininya imyaka irenga 10 kugumana ikintu nk'iki kitariko kiranavugwa n'akamaramaza ibinyo byaranyaba hamwe najewe numva yuko umutima ucika yego kubona ibinyo binyagara ku muntu akibona n'ubugesera yego ningwa nikiza cica nabi imisonga igumari utavana ko kantu kamenga haraturitse harakaka kandi umenga ninkoreye umusotsi ukuboko kwarakomoteye kujana n'intoki ego umenga n'umusotsi nikoreye mu kunywa n'amazi bavyura umutwe ushobora kwicara ugumuko nyene ego kandi ndyamye iruhande rumuko nyene kubera ko ntaryamira uru ruhande ego yes dufise abantu benshi badukurikirana kuri no rubuga rwacu ego nizere yuko ivideo zoshikira abantu benshi kumbura ngo ushobore kugushigikira umva ko akane ivyo 600 vya scanner hamakumbure bahugira ibindi bipimo bikenewe hama kandi baguha imiti kumbure Imana nayo ishobore gukitsa ego benshi badukurikirana ushobora gushigikira ni 600 ni $100 ni €100 ni €200 ashobora kumufasha n'ibihumbi 10 vy'uwawe bishobora kumufasha kuvuga ashobora guterera yose ashobora guca mufashije abantu benshi bafite umutima myinshi yo gufasha uno munsi ashobora kubona akavuga ati uyu muvyeyi reka ndamufasha nireje mushobora kugira bari baradukurikirana yego igiki wobwira bari baradukurikirana jewe basaba nyene ko boguma n'uwo mutima wo gufasha kubera ko hari abantu bamerewe nabi kugwa amahera utagira ikintu kikunganira kandi umerewe nabi n'ibintu bitoroshe kandi nyene no kuryama mu bitaro ukaburanirwa nk'ibyo baba bagutumye bitabigirishije urumva ntaco bagira bakuma bakuraba uko nyene ugacuburiramwo n'imiti urumva hari uruhe nk'ubundi kuko nabo ntako baheza ngo babigenze kaswizere ko Imana igihugu kushoboza abantu dukurikirana kugira ngo nawe bashobore kugufasha ushobora no kuva hano hantu uje mu bundi buzima urakoze cyane urakoze Imana bampeze kiriye cyane yego amen amen Imana isawa umeze neza ndashima Yesu ni muzima bwakeye amahoro no munsi mugari ko ndagwaje basi ndagwaje umutama wanje nashe kuva mu kwicumi tware muri presereja mu kwa mbere mu ijoro rya bonane niho twazanga n'ubu niho tukibera basi yego witwa gute uvuka he muva nitwa Space Kanyange mboke Muramvye mwanje muvi Muramvye cyangwa musanzwe bonga nyiri Bujumbura oya tuve Muramvye nyene kuva mu 11 rero muri yino mugwa umugwaje mu kwa 10 twari muri presereje
mw'ijoro rya bonane niho twaza yego cyane agwaye iki byatanguye gute kanseri yo ku rurimi byagiye nk'anjine byatanguye nk'anjine burya nta kintu na kimwe amira uduta nitwo tumuhembura kamera amata dukeya nk'akanusu ku munsi niko kamuhembura yitwa gute umushinga ntahe wawe yitwa Manirambona Jedeo mu ntara ya Murambo muri komine ya Murambo komine Murambo nyene maja hehe neza mu hano tuba iburambana hari igihe bari kadukurikana abantu basinze bavuka iburambana nyene muravuga ati yo turamuzi turamubonye amuhagira icyo bagushigikira mu nabonye yego cyane mu bamukoze cyane yego ni kanseri yo ku rurimi yaje mu kwicumi ku mwaka uheze yamufashwe kuva mu kwa gatandatu ku mwaka uheze aho byaje ubona byaje nk'anjine biraza nk'anjine agumagira ngo yanjine je kuva twubakana nubatse twubakanye 93 sinaye bwapfa mbonye gwa yanjine cyabiza nk'anjine ngo je yanjine ziranyishe none yanjine zidakira arivuza nta mupirive no matagiye wini bujumbo biranka baratenda barakata akanyama kuri presereje ku rurimi ngo barajya kugapima hanze turarindira inyishu baca barayituzanira ati ni kanseri yo ku rurimi hama tuca turaduga nyene Muramvya biramara iminsi bicuritse tuca turasubira turagaruka inkuru y'umwana irasubira inyuma tuje Muramvya ati je subize mwakuye hariya kuri presereje twe nta muti w'iyo ngwara dufite bari baciye ururimi none oya bakasa akanyama ko mu mbavu gato ko mu mbavu gato gato niko bagiye gupima bamubare ngo turuce ngo cyangwa uje mu Rwanda kwivurizayo natwe amahera yo kuja mu Rwanda ntayo tworonka niko bimeze anya kugira amahoro bashije honyine n'utu dushuka ndatuguriwe n'abagira neza ko nibo baza baramfasha mbashijweho n'abantu barundi barakagira amahoro baza baramfasha yego ubu ari hehe neza kumbure kona kwadukurikirana hari uvuga ati reka umuntu ndamushigikire mugore hehe neza uwo bakimira yo bakora hehe aha nyine hamuri ni muri urgence mu marido ahantu mu marido nomero ni 14 umenga ngizi ijya hajya yego amazina ni Jedeo umugwayi Manirambona Jedeo yego twizere yuko umuntu dukurikirana ntazogira ugira n'umutima woga nshobora kubafasha yego cyane mwamukoze urakoze cyane bareko ndabeshejwe n'abagira neza wo duhura ngirira neza gutyo nyene yego cyane yego neza giko amen